ayo mafishe ariho asinye mugabo atujuje, hari ayandika amafoto asinye mugabo atujuje. Rero duce twumvikana musitanteri yuko ayo mafishe yose ko twayanduye tukayabona turayamusigiye, tuzoheza tugaruke ku munsi wa mbere, hanyuma bananye ayo mafishe bonyene bitondere ubwabo, hanyuma bababone, hanyuma baheze batore ibikumu kuri ayo mafishe, hanyuma baheze babakore uburangamuntu ubuzoba hari agenda gatwaye mugabo nyene yiziye atari abandi bari kwaramuronderera. Nayo makenga yonyene yarahari. Banya amafishe nabo twabonye nicyo gituma tuyasikanye musitanteri kugira kuwa mbere baze ni baba bahari, hama umwe wese abamubona, hama bamwe iyo fishe yiwe atonde kwa musitanteri bamukoreye karangamuntu wenyene yitereye kurukumu. Hariho amategeko azwi yakurikizwa. Mu bisanzwe ego turazi ko mu chef de quartier mu quartier atwara umuntu ashobora kuza gusaba karangamuntu, kandi umu chef de quartier ni batezwa kubanza kumusinyira ubwa mbere, ariko mu mategeko yatezwa kumusanga kuri commune hanyuma akamusinyira cyane nawe musinyira ari muhira, hanyuma wenyene agacaza yizaniye iyo fishe kuri commune hariko n'ifoto, hanyuma bakayimukorera, bayiheje kuyimukorera wenyene agaca yitera kurukumu. Rero mugo twecyo twasaba, murabona turi mu bihe bigoye, havugwa byinshi, havugwa abantu benshi batumvikana muri iki gihe. Twashaka yuko ibintu byose bikorerwa ku mugaragaro ahantu hazwi ku biro vya commune, naho bazoba abantu 1000 canke 1010, twebwe tuzobafasha kugira abantu bose bagende babakoreye ivyo barondera.